nitwa Bivugire Fideli, ndi umumama akuze nk'uko mubibona. Umwuga nsanzwe nkora ni umwuga wo gucapa, niwo mwuga wanje nkora. Muga hejuru yaho ndafise n'ibindi nkora. Ndamaze kuva mu 2004 niho natanguye gushira ahagaragara ivyo nkora. Namenye ko mfise impano yo gucapa ari uko mbanje kugerageza. Nari nsanzwe nkorera muri atelier y'umuntu acapa, hanyuma mugabo ivyo narinjejwe muri iyo atelier sinakora mu irangi jewe, narinjejwe ibindi bikorwa. Hanyuma nkabona ingene bacapa, nkabona ko ari byiza, nanje ndifuza rero umunsi umwe kugerageza. Hanyuma ndatangura ndakora, mbona birakunze ariko biciye kure. Mu kibano umwuga wanje nta ngorane byanteye kubona bamenya ko ncapa, ndetse sina benshi cyane mu kibano babizi ko noba ncapa, kuko ncapira ahantu hugaye. Ni gake rero hari abantu baza bagasanga ndiko ndacapa, kandi ibyo ncapa sindabidandariza muhira, sindabigurishiriza muhira. Nico gituma n'ababanyi ataco babizi ko kininiya cyane. Hari ababizi ntaco bibatwaye, mugabo abenshi nabo nta nivyo bazi. Hanyuma ikibano kinyegereye cyane ni mu nzu iwanje. Mu nzu iwanje naho nta ngorane byateye. Nsanzwe ndi umupfakazi, nta mugabo mfise. Ibyo nkora byose ndagerageza, hanyuma abana bakamfasha bakaraba ko ari byiza canke ko atari byiza. Ibyo babona bitabashimishije bakambwira, ndetse nabo baramaze kubikunda cyane. Kuba ndi umukenyezi nta mbamye zihari, gusa hariho nk'abo babifuza kumpa amakomande, mugabo sindayakire. Amakomande ntakira na makomande ajanye no gushushanya ishusho y'umuntu iwe nyene, ico bita portrait mu gifaransa. Nukuvuga kugufotora biciye mu marangi. Kubera abantu dusanzwe dufise ingorane zo kutiyemera, usanze nagucafye nk'uko uri, hanyuma ugasanga hari utuntu tutanezereye, ntiwibaza ko dusanzwe turi kuri wewe, uca wibaza ko ari je nagize amakosa, nagukoreye nabi, ukavuga ngo hera bahitama ryavyimbye, raba ngaha aye amaso wangiriye utwiso duto duto, kandi ari kusanzwe umeze. Rero nk'ayo makomande sindayakira, kuko simba nshaka kuza kwiteranya n'abantu kugira twirirwe mu mpari. Shushanya ibintu bije mu mutwe, bimvuye mu mutwe. Simpaka ngo iba ari ishusho y'umuntu canke y'ikintu. Harabaho ibiboneka, haraho n'ibitaboneka. Unumva umuntu ashushanya icyiyumviro ciwe. Nk'ubu dufate nk'akarorero, ugize uti ngira nshushanye akanyamuneza, womenga akanyamuneza ni nk'ukwerekana nk'umuntu ariko aratwenga. Ariko si ibyo gusa, urashobora gucapa nk'ibintu bifise umuco byerekana yuko aho hantu hari akanyamuneza. Kuba ndi umukenyezi kandi nkaba ndi umucafyi, niyumva neza kandi niyumva mu bandi nk'abandi bose, kuko ntaco nkora mbona gihanitse gitangaje gusumba ibindi. Uba waronse ngira ngo umuhamagaro wo gukora icyo kintu, ko ubundi abantu bose barafise ingabirano, mugabo kugira uzishira habona niho usanga bigoye. Birasaba rero yuko habaho nk'umuntu agushiramwo inkabuzo canke ukabigaragaza nyene gutyo nyene. Abantu ntitumeze kumwe, hari abantu bugaye bakenera umuntu arinda kubasunika kugira biyugurure, n'ubundi biza gutyo nyene akabikora. Rero nta gitangaza kirimwo, mugabo biranezera iyo ndiko ndakora nk'ikintu nkabona ndagishira kure yanje, nkakiraba, ngasubira nkegera nkakiraba, ngahamagara n'uwundi nkamubaza ntubona gute, hari ushima hari ugaya, muga nkavuga nti
ko kirinze kironka n'ico bakivugako nuko nakoze ikintu kibaho gishoboka gishobora kunezera uyu canke uwundi. Umwuga wo gucapa nakoze waramfashije cane kuko n'umwuga ugushira mu bantu utokubahutse kujamwo. Urashobora kuhura n'abantu abarundi abanyamahanga, ni novuga ko akaryo keza kuguhuza n'abantu. Umwuga wo gucapa warampuje n'abantu abato n'abanini. Hanyuma kandi biraryoshe iyo ukoze ikintu n'amaboko yawe hanyuma ukabona uraronsa umuntu aza akagishima akakikugurira. Birampa amahera rero iyo nshoboye kuronka umuntu angurira, birampa amahera kandi novuga ko ari ibintu bigurwa amahera afadika. Ego icyo nakoze ni ukuri kironsa umukiriya atanga amahera afadika. Ntambamye tugira nyamukuru ni ukubura ibikoresho nk'amarangi. Ino twebwe ntituronka amarangi akwiye, usanga uri gukoresha amarangi nyene amwe yo kwifashisha utora kuri iri soko. Mugabo ubundi mu bindi bihugu hari amarangi meza, iyo ushoboye kugira amahirwe ukaronka utuma urakoresha irangi ryiza cyane. Ahanini cyane ni intambamyi ziri muri uwo mwuga nuko tubura ibikoresho. Hanyuma kandi n'abakiriya si benshi cyane, usanga atari benshi bakunda ibyo dukora kuko nka jengira kenshi icyo bita art abstrait, sinumva ingene kuvuga mu Kirundi, ni ukuvuga ibintu bitagaragara. Ibyo navyo abarundi ari bo bantu bacu, ari bo bakiriya bacu turonka ba misi yose, usanga badashobora kugura ikintu badatahura. Kuko nibaza ko mu Burundi mu byo twize mu nyigisho zo gukunda igihugu ntibadukundishije kumenya guha agaciro ikintu cyakozwe n'amaboko yacu, na cyane cyane muri iyi myuga yo gucapa, yo kubumba, yo kujisha. Iyo ndero ntayo twaronse, haba muhira haba mu nyigisho zo twize mu mashure, ntibigeze novuga ko muri civisme icyo kintu ahubwo bari bakwiye kugishiramwo, bakigisha ibintu bya education culturelle kugira ngo n'abana bakure bazi yuko dufise ingabirano dushobora gushira habona kandi tukazibyazamwo amahera. Ingorane ya mbere navuze ko ari ukubura ibikoresho. Ni ukuvuga dushoboye kuronka nk'ingene mu bisanzwe uburyo bw'abanyamyuga si bwinshi cyane. Rero hashoboye kuboneka nk'abagwizatunga bashira amahera hamwe bakarangura ibyo bintu, kuko twebwe abanyamyuga nta mahera menshi cyane dufise yo kugurura imangazini yoba ishobora kudandaza ibyo bikoresho twifuza. Habonetse rero nk'abo bagwizatunga bakabirangura bakabishira aho dushobora kubishikira, kuko twebwe umuntu ashobora kugura kimwe bibiri bitatu, mugabo ivyo navyo ntushobora gutuma mu gihugu cyo hanze ngo tumya akantu kamwe canke dutatu. Bisaba rero yuko hoba nk'imangazini isanzwe icuruza ivyo bintu, igihe cyose umuntu akeneye irangi runaka agaca agenda akarigura. Ico no hamagarira abandi bakenyezi batarijukira ibikorwa bitandukanye, no bahamagarira kuja hamwe n'abandi kuraba ivyo abandi bakora, kuko wumvise ko na jewe kugira ndabikore nararavye hama ndashima. Rero nk'iyo twagize nk'amafoire ama exposition, duhamagarira abakenyezi bose ko boza kuraba ivyo tuba twahinguye, ivyo Barundi bahingura, kuko biraheza bikaguha bikagufasha kugusunika
gusohora iyo ngabirano yawe. Kuko umukenyezi mu bisanzwe niwe abungabunga urugo. None iyo yiriwe yicaye muhira akaguma muhira ngo aziga ku mugabo ntaca aba ariko arafasha urugo, kuko kandi nawe nyine ntaca aba yifashije. Hari ibintu bishika mu buzima ata muntu aba abyiteze canke yabirondeye mugabo birashika. None nk'umushinga ntahe yitavye Imana, umuntu nawe ari ngaho yabayeho arindiriye ko bamuzanira, numva ko gica kiba ikibazo gikomeye rwose. Ubivamwo gute? Biragoye. Nobahamagarira rero yuko bokwijukira ibintu bihinguwe n'amaboko yacu, kuko byinshi ababikora ni batwebwe nyene, kandi nitwe twoshobora no kubibigisha. Ndabahamagarira rero ko baza bakaraba twagize nk'ama exposition, ukaraba nk'ibyo ushimye ukavuga uti ibi noshobora kubikora bigenze gute, gutyo tugaca tukwereka nk'uwoshobora kukwigisha ingene ubikora. Jewe nsanzwe nkorera kuri Maison Fleury, niho nsanzwe mfise imagazine ndandarizamwo ivyo nahinguye. Mugabo kandi iyo magazine ntirimwe ivyo nahinguye gusa, irimwo n'ivyo n'abandi bakoze, kuko ugerageza kugwiza amahirwe yo gushobora kugurisha kimwe n'ikindi kugira urabe ko ubuzima bwobandanya. Uwo dukeneye telefone ni 79 927 133. Iyo niyo nimero mushobora kuntorako kuri WhatsApp canke ari uguhamagara bisanzwe.